nuhe muririmbyi yakugoye kwambika mu baririmbyi bose MB data umwambitsi wasanga umenga niko ndamwambitse ivyo namwambika byose yaravyanka agashaka ibintu nyene vya ba Burundi twese nkambye ati rifoko dukora umutsi uravyumva nawe ndavyumva ariko none erega ntituyaronda kugira tuyahonga abadada umudada ari uwawe musohokana utezo kumutagatisha guma abona ifarasi yakaka nawe akaguma avete yatagira n'imishatsi myiza canke inzara nziza ngo none ubu yarondera arasiyerira akazi uramutamwe igicano ugatamwe umutahe umeze neza ugakora uvuga ati nkeneye madame hari yaguma tagasi yamusohokanye ugasanga umwana arakeye nawe urakeye kubera jewe n'abaririmbyi bo hanze nakunda gukurikirana cyane nakunda kubabona bambaye amashaneti nanje nkaguma mbona kumenga nzoba nkabo raguma mbona ati jewe anashanete comme cheval bra ntegeza kwama naditayeko no ndabigabanya uraze ko ari byinshi tu arigiye bambara shaneti nyinshi ukacumenga uri kura déranger abantu ku ariko mu nyuma twarumvise ko Amishi manager wa ihuriro yoba yarafunzwe kandi nawe uracyari muri ihuriro mega nivyo manager wa ihuriro yoba yarafunzwe naravyumvise ko yapfunzwe mu gaje sinarino aya wari muri Tanzania gatoyi bavuga ngo umugabo nagasho bigirane birajana nani namaze gufungwa gusa je nafunze iminota mike anje nama nakari kuri ivyo hagati ya manager wacu na Gasore je navuze ati ivyo bintu je sinkunda kubivuga ko vyinshi kuko muri bo bose barakuze sivyo Gasore arashobora kuba yazana inguvu nyinshi mu bikorwa vya misi yose manager nawe akaba afite ukuntu yiyaranja mu bintu byo gusohora uburyo n'ibiki n'ibiki Oi, ni Mr. Homestar Boy Isaac TV, murazi ko tubakunda cyane gose, we are on time, Angel de la Capitale, the voice from God, behind the camera, turi kumwe na Juma Jux ko yamabikora mukuzana amasana meza cyane, asukuye asa neza, ndabaramukije mwese muko muradukwikana ndabakunzi ba Isaac TV, amahoro y'Imana abane namwe, ndazi ari benshi ko baradukwikana bari za Canada, za Sweden, za America, za Ethiopia, Rwanda, Tanzania, mwese ndabakunda cyane gose kandi abaramutse nabo ntavuze bose ndabaramukije niwa mutima w'urukundo nyene niwabona kino kiganiro turi kumwe no muniga uramubona sijyambere ubonye kuri miko za Isaac TV cyangwa sijyambere ubonye kuri kamera za Isaac TV numutipe ushatse umwita umustirisi ushatse umwita umukinyo muri bisangamana ushatse umwita umukinyo muri polisi ejo ushaka byose novuga yuko numustar agezweho ni umuntu nyene novuga yuko ariko aravuruga industry yani wacu mu gihugu cyacu Burundi ariko siro muvugira reka baramutse ugira tumanze turamukanye muri bwabo umwe nyene yandero yacu yo mu Burundi yandero y'ikirundi niko no bivuga papa umeze neza Star boy nambiye mzee wa kazi turasubiye guhura musanze yego kweri ndabaramutse bakunze ba Isaac TV ni Cheval Bra agarutse kandi ndabakunda cyane tuko pamoja na mnyama wangu hapa Star boy Mr. Home uko namuona u Cheval uyu n'umutipe novuga yuko ngerageje kumuzana nuko mbona afise tara kandi abikora neza cyane gose mu gihugu cyacu Burundi turamukiza abakunzi ba Isaac TV gatoyi kugira dutse nabatangura ikiganiro yo ndabaramutsa cyane aho muri hose kwisi yose ko ndazi ntabari mu ijuru bahari ndabaramutsa cyane ndabakunda cyane iba ishevare yera ishevare yera tsakwa kutara kwambaye kara yera yego kwete irimo yera ngagatsori nshobora kuramwe Cheval Blanc numwe mu bakinyi basanzwe bakina muri Ihuriro TV basanzwe bakina bisangamana kuri we akazi kiyo kariko kagenda gute kugira nse nuhera ku mizi urazi ni giti kugira gikure kiba kibaye ko rire ya mizi nituma igifata akazi kiyo kariko karagenda gute musaza akazi kagenda fresh kweli neza cyane nyene bikabaririmbyi kwambika naje sometime urazi ko ari gihunyambika ngoma ndabatamwo amarivage gusa agezwe aho ni vyiza Cheval two turavugana muri no mwanya benshi ko baradukurikirana kandi benshi barakubona deja barashaka kumenya mbega aka kazi kiwa urifuze ko umwana azogakora nkuko gakora cyangwa uri muri babandi bavuga ati umwana nutakora ico nkora nzoca ndamuvuma kuko benshi ari uvuga ati mbo je mfise umwana wiwanje ategerezwa ko kuntu bavuga itindi imfizi y'intama itendera nkase urifuza ko umwana wawe azotendera nka jewe umwana wanje sinifuza ko yotendera nkanje kuko jewe mbayeho ku bukorikori bwinshi kandi ubwo bukorikori bwinshi kwinjiriza kanoti ego ubukorikori bwinshi nkora ndabukora kugira uwo mwana wanje azobeho neza ariko
mwipfuriza umuruho namamwe nawe ari wazokuriramwo kumuraruha ndaruha nyene man hari urya atarushe umudada aje kugusaba inoti umubwira ati je nta noti ndavuga ko yenda ziruhe ai noti utazihaye abadada tuzironderera abadada rasta niwe none twogerwa gute ngiye ko ntayatanga wewe huri ngumyi ntacyo wikura gusa uyafise kuyatanga ni vyiza mugabo utayafise uri kuraruha ucumanzo rebezo primaire ibintu ukeneye ubwa mbere uka okay ndavyumva ariko none erega ntituyaronda kugira tuyahonga abadada umudada ari wawe musohokana utezo kumutagatisha guma abona ifarasi yakaka nawe akaguma avete yatagira n'imishatsi myiza canke inzara nziza ngo none wowe yaronderera arasiyeri akazi uramutamwe igicano ugatamwe umutahe umeze neza ugakora uvuga ati nkeneye madame hari yagumatagasa yamusohokanye ugasanga umwana arakeye nawe urakeye none numwe mu buzima bwiwe ntigira mbona atambaye ishenete mbega kwambara ishenete kuri wewe bisigura iki kubera kwambara ishenete kuko hari abantu batambaye ishenete baje ntayo nambaye kubera ata amafaranga mfise yo kuyigura ishenete ndayikunda cyane maze n'imyaka mbere na myinshi ndazambara nk'imyaka irenga 10 yego imyaka irenga 10 kwambara ishenete ndazikunda cyane kubera jewe n'abaririmbyi bo hanze nakunda gukurikirana cyane nakunda kubabona bambaye amashenete nanje nkaguma mbona kumenga nzoba nkabo ragoma mbona ati jewe ana shenete comme cheval bra ntegeza kwa manazitayeko no ndabigabanya uraza ko ari byinshi tu arigiye wambara ishanete nyinshi ukacumenga uri kura déranger abantu ku umaze kwambika abaririmbyi benshi ndetse no mu ma video yabo nohe muririmbyi yakugoye kwambika mu baririmbyi bose kuburyo umwambisi style ayambaye wamenga ni hakujya wamenga ntacukoze kuko hari umuntu ushobora kumwambika style yose umwambika wapi niwa muririmbyi yakugoye mu baririmbyi maze kwambika MB data umwambisi wasanga umenga niko ndamwambitse ivyo namwambika byose yaravyanka agashaka ibintu nyene vyo ba Burundi twese nkambwira ati rifoko dukora umutsi uravyuba nawe ngo nawe ya MB data kweri yarangora mugo umurimvyi wa mbere yanyorohera Bifese umwambisi yaranyorohera vraiment kuko yara nawe urabona ko ubu agezweho mu bantu bambara neza nawe urabibona ntaca bayaragerageza aragerageza kwiri gete ari kibazo ngira ndakubaze nk'ubu byoshika ku buryo ushobora gutwara umwigeme mukagira mariage ntimugize mariage ugatwara umukobwa ugasanga arafise umukobwa wiwe ugasanga urabana uwo mumama w'uwo mukobwa ariko mu nyuma nkabijya novuga byashikiye Harmonize gutwara umumama akaca ashaka nyene n'umukobwa wiwe yuko ajaniranya we muri ico gihe bigushikiye byo genda gute nkuba bace bagufata uri kumwe n'umwana w'uwo okay cyambere cyo kimico iratandukanye imico yo muri Tanzania sico kimwe n'imico yo mu Burundi imico yo mu Burundi nimba vyarabaye canke bihora biba yani mu kinyegero kawaida amaze kuvama ibintu nkabijya ugendana ariko naho ivyo gushikira noye nkubonye umwana wiwe akaze kurusha mama we numva ko kandi mumbana mu nzu imwe bivana n'ukuntu warezwe Jesse yondera abavyeyi bampaye aya sinshobora nta kintu na kimwe Tukumwe na Cheval Blanc ifarasiyera reka dusire mu kazi gato ikiwiwe asangwa akora muri ihuriro novuga yuko ngerageje gusubira inyuma ikiganiro twarakoranye ikiganiro ico gihe novuga yuko numunsi nirama yaramaze imisi avuga yuko atahembwa muri ihuriro TV ndetse muri ico gihe turafise n'ikiganiro kuri Isaac TV waravuze yuko twebwe twarahembwa ariko muri kino gihe nigiki cyatumye wewe muri kino gihe ukiri muri ihuriro uri kurakina bagasore baragiye yasoni baragenda mugabo uracari muri ihuriro uracari kumwe na boss wawe ari we manager Amisi nigiki cyatumye uguma muri ihuriro je kino cyatumye nguma mu ihuriro nuko cyambere coco niho hantu hambere natanga gukinira film niho hambere gusa nta handi vraiment niyo mpamvu tu urumva umuryango wandeze bugingo nanje ntarabona ko tunenge twotuma mvayo cyo gituma nkiriyo umare akanoti bahawe wenyine abandi bakaca babima n'abakambwe bose bakabima bakaca Cheval Blanc aca yironkera inoti farasiyera abandi babuze aya burya wewe sinze kwigeze kuntahura neza mu kiganiro twagirani hajya gusinya contrat n'umuntu uravyumva musinyanira ukuntu gutandukanye
kugera ashoboye gusinya 2 millions par mois undi agasinya gusinya kudahembwa undi agasinya je nashoboye kuba nasinya kuzandira umuceri saa 6 n'ibiharage none je ngiyo umuceri nkawuronka nkawuturitsa nkisubira muhira meze fresh urumva niyo contrat yiwanje urumva habibanga ry'umukoresha n'umukozi ibyo rese no byinjiramo cyane nguko nuko muri babandi baje gukorana afise akanoti avuga ati je nawe toma akanoti kibanye ndakifitiye ibyo nzobikora kugira nkore nyine nkuri ko ara enjoying ariko araryoherwa akazi ugakora kugira uryoherwe cyangwa ugakora kugira akakwinjiriza inoti cheval je ndagakora kugira en fait ni business jefse ubuzi burenga tureke no kwambika gusa je ndakora ibintu vy'amadecoration mu kudekora je ndumufu mu gukora amashugwe narasaze sivyo jewe ndazi kubaka uzodekora iyo nzo umukunzi wanje jewe uravuga n'ubu nyene tuve ngace tugenda ndarigu je nzi imyuga irenga 200 uravyumva nzi gukora ibintu byinshi cyane amanyanga ari muri umutwe wanje ni menshi cyane amanyanga ariko ibintu nakazi kakwinjiriza inoti nagora vraiment nakazi kanyinjiriza kandi kantunze kambeshejeho simbeshejeweho n'umwuga umwe gusa kandi bimwe mu bakinyi basanzwe bafise ingendesho imodoka ego imodoka kandi atakuye mu mwuga akora unovuga yuko amafilme yakuye mu yindi myuga aho nje gituma nenda kubwe ntuvuga yuko arakajagari ivyo ukora uko bimaze kwinjiriza inoti bigatuma ugura n'imodoka n'ikintu gikomeye cyane ego kiba gikomeye kuko kintu ca mbere ngashimira Imana iba yarampaye ubwo bwenge bwo kwibeshaho je nta support nimo y'umuntu ngira support yanje n'ubwo umutima w'urukundo muba mutweretse hama nanje nkipambanira uri umutipe ariyemera sana ashobora kumara n'imodoka amezi 3 aguma yakaze kumwe twambura ibirato cyangwa wiyumvira ukabaye ibirato imodoka ukayikaba nka kujya dukabi ibirato uri umutipe n'umuniga afite inoti nyinshi gato dusubira inyuma gato novuga yuko dusubira inyuma gato duse no subira kwihuriro gatoyi bose babiravuga yuko manager Amisi inyuma yaho habaye bijya bya Gasore baragira conference novuga yuko conference twarayigize Gasore aravuga ko agiye kwitora mu butungane Amisi ari we boss wiwe ariko mu nyuma twarumvise ko Amisi manager wa ihuriro yoba yarafunzwe kandi nawe uracyari muri ihuriro mega nivyo manager wa ihuriro yoba yarafunzwe nkuko bivugwa none umvise umuntu yapfunzwe kuri wowe n'igitangaza oya kubimenya gusa ari abantu bagikwikana Isaac TV batarabona dukoze ikiganiro bumva yuko manager yafunzwe kandi ari abantu bavuga ati ntabonye kuri Isaac TV sishobora kuvyemera nje gituma kubagije nk'umuntu akiri muri ihuriro TV kugira duse nk'ukiro nka kumucyo bavuga ngo umugabo nagasho bigirana birajana nani ndamaze gufungwa gusa je nafunze iminota mike anje nama nakariye bisigura ko nta gitangaza kirimo nimba yarapfunzwe umugabo nagasho biragendana urumva aho nta byinshi no bivuga ko kandi nkuko utombaza ko byinshi ariko ku bantu baba ariko baradukurikirana babifuza kumenya ati mbega aho inkomoko yavyo ninki kuko ndazura yagana manager wawe umusi iyo misi yarafunzwe ntiwakora wewe warashitse kuri tele barakubwira ati manager yarafunzwe kubera iki kintu kanaka naravyumvise ko yapfunzwe muga je sinarino aya wari mu Tanzania gatoyi nashitse numva yafunguwe ariko nkuko nabikubwiye ariko wararoze nutuntu tu information dukeye bavuga ati boye barafunzwe kubera iki basi utari siri uvuga ati je narumvise ko ari ariko sinzi ko ari urumva sinona vyemeza nuko yanapfunzwe kuko nawe ntiyambwiye ko yapfunzwe oya kuko na telefone nari kubimenyera ko ntayo nariko nta WhatsApp nariko ndakoresha nagiye ata WhatsApp ndiko ndakoresha ngarutse none nca numva birancamwo mu matwi gato mugabo nta buhamya ndabifise ko ariko niba byarashitse gato ndakubaze gato y'Cheval kuri Gasore novuga yuko yari yabuze ko ategerezwa kwitwarira umubosi we aramutora muri ihuriro kubikora kuri Gasore cyanye kubireka mbega ho wabihaye insiguriye amaze kumva yuko Gasore ashaka kwitwarira umubosi wawe ari we asanzwe gutwara kuri wewe umugabo ndazi wewe ntukunda wewe nturi mbega bavuga baniryo wewe nturi niryo ndakuzi nivyo mbajije neza kuri jewe ukuntu nari kumuhanura Gasore burya ntazibona zidakomanya amahembe kandi ikintu gituma basambura ubucuti bwabo n'amafaranga nawe nimba ukorana na boss wawe sibyo rero kuri ivyo hagati ya manager wacu na Gasore je navuze ati ivyo bintu jese nkunda kubivuga ko byinshi kuko muri bo bose barakuze sivyo Gasore arashobora kuba yazana inguvu nyinshi mu bikorwa bya misi yose manager nawe akaba afite ukuntu yiyaranja mu bintu byo gusohora uburyo n'ibiki urumva bose barakoze bari muri business iyo bishitse urumva
bikapararangana urumva nta kundi ariko uje nk'ico nk'umuntu w'umugabo ico novuga ko urumva batakiri kumwe kandi urumva ko vyabaye ibindi bintu reka abafana nibo bazobacira urubanza umwe akore vy'uwundi akore vyiwe sivyo. Okay, inyuma maze kuvuga yuko amisi yafunzwe imbere yiwe hariho umuririmbyi basanzwe bita Akisdan. Akisdan nawe ne biravugwa ko yafunzwe naco icyamufungishije naco ni muri ivyo nyene hagati ya Gasore na Amisi novuga yuko navyo ne byo babivuga mu bintu byari byafungishije Akesi mu nyuma noneho manager wa Ihuriro TV ariwe Amisi aza kumusangayo. Umva ni ikintu kitoroshe urumva ko kitari ikintu kimeze neza cyane twumvise abantu bariko barafungwa biwacu inshuti. Jewe rero nakubwiye aho kambaza byinshi ndabura ico ndakwishura kuko yari muri Tanzania ntaco ndabiziko sivyo. Sinova muri Tanzania ngo nshishika gutoza amakuru cese n'umujournalist icura kizi ariko we nka Akisdan uramuzi wewe ubaza ko yafunzwe kubera iki kuntu umuzi baje sindakiretse nina murondere ejo tugatera inkuru basi nkamuha na Pole nimba yarapfunzwe nkamuha Pole tugasangira agafana ariko asanzwe ari inshuti yawe basi umuntu twankana bari umurozi jewe izere ko muzovugana hanyuma tuze gukora ikindi kiganiro duhu kiganiro reka natuyikubaza uzo ahubwo murondere ubimubaze aguha umuco yose umujournalist si mugenzi wawe uramurondera cerereye muce muvugana ni Kivari gatiri dukora maruri kuyaduse n'abasozeri dusozera ikiganiro bakubonye mu maso egari hariho abantu baguma baturaba cyane bakunzi bari muri kamera niyo bibereye baguma baturaba uranaberewe kandi umeze fresh ku bintu by'amatamu gaca ahantu baragufata bapo jewe aya bomfata gute tash none ubona hari igisodi aya aho cyagira inoti aya nta noti unchorere man ndagucorera rindi okay ni Chevale bla tuko turavugana sangwa akina muri Ihuriro genda urabe ibikorwa kuri Ihuriro aza kumusangayo nabisanga mani 50 ndibaza arimo na polisi ni ibintu byinshi akora urumva ko azi imyuga myinshi nituma ronka ubugari aronka ikintu ikiniki kuke ne Chevale mbega muronke gutari nigihe usanga ashaka ko mubera ambassadeur w'ikintu kanaka kugira kuronka aca kuri manager cyangwa aca kuri we director nk'ubu urumva ndi muri management ucuca muri management acaca kwa boss ya Miss amushaka kundondera mu yandi madiri wanje umva ko nikorera utuntu twinshi n'umustiliste amashugwa aradekora n'ibindi akaba imodoka kira ku munsi Staboreka kunyinjirira amani okay nivyo nyene kawaida ibintu nkora cyane nga mu Burundi ibintu byo gukora amadeko ibintu nyene byo kwambika abantu hama ibindi navyo nzobabwira ikindi gihe ntaco mushaka mu bimenye byose ibindi bazaho gusanga ni box box bacu bando ukene baki hakuri FB Instagram ni Chevale Bram zazi wa mavazi muca muntora directement amace tuvugana akajambo kanyuma nubwo akagasunika rugi dusa n'abasozera ikiganiro cyacu twagiranye Chevale Bram biba byiza kugira tuje ngo amazi yazindutse ageze kure arazi kirundi no munike n'umurundi none dusozerere okay jecho novuga cyane nobwira abarundi bene wacu turi muri industry ijanye n'umuziki abakina amafilme yani turi mu bikorwa byo kugira duteze imbere igihugu cyacu abenshi twerekane impano dufise kuko urabona nko mu bindi bihugu duhanye imbibe ibikorwa vya benshi bigeze kure sivyo bigeze kure vraiment umuririmbyi akubise indirimbo imwe aho nyene ibijumbu biba bibonetse awundi akoze film akayisohora igakundwa ikajya hiti ibijumbu biba bibonetse so ikintu nobabwira nashaka kubasaba benshi abariko banyumva tugerageze tugira umutima w'urukundo tukundane tugabanye ubujyajya twitaneho kuko wowe wankuno munsi ejo uzomukunda nawe utakigukunda sivyo hamani twakundana ibintu byose bizogenda neza kuko nta kuntu tuzopfa duteye imbere muri twebwe atarukundo atakuri kuhari n'impanuro vraiment reka tube mukuri cyambere tuje mukuri tuyagukuri tuvuye mukuri cyo tujya mu rukundo tuvuye mu rukundo cyo tujya mu butunzi. Okay, mu manuro gatoyi ensa n'usozera naho nanyimbize ko twari dusozeye tufise abaririmbyi kandi umuririmbyi wese bafise impano ushobora kumuha nk'ubusatu Partage imbere ya Chevale bakubwiye ati muhe conseils ibiri muri ico gihe mu conseils kandi ndazura mukurikirana no muririmbyi hano iwacu mu gihugu cyacu Burundi kandi akora neza ariko nta muntu akora neza vyose muri ico gihe niza conseils zero conseil no mutera intege agakora nyene nk'ujya asanzwe akora akore yongeze umwete hama
kuko mpora ndaba mu ma Instagram yiwe cyangwa mafibi hari gihe nyene akunda gupostinga utuntu twiwe mugabo ukabona ko haba harimo akabifu n'umuntu nyene ukabona ko hari utujambo tuba tugana hirya no hino gusa ivyo urumva nibimwe nakubwira ko tutoha umwanya reka dupambane n'akazi uwundi nawe gatoye haje wa mugabo avuga ati fata ingidi hashura mashura woni Arvin la vache original aje kandi ndazuramwo zindazi mamaze kwicarana muri ico gihe haje nawe wo muhanuriki ni conseil wo muha imwe rega bose je ndabatera intege man nibakore oya sugo bakweba bose bakore ko none ntari ku kazi ariko rakora rya mumpeti arimo akora fresh nugukora reba gwiza ibikorwa amajamba aveho uravyumva nimba ari zongidi sinzi nico bisigura iyo ngidi ari umuntu yavuze ngo ingidi ico bisigura ngo ni baba mamusanga bafise havyimbye ngaha ku maguru aha ku maguru havyimbye ngo niho bita ngo ingidi Rumva nico kirundi ngwahanye naha cyo kirundi nta umenya byose cyo kirundi ntaco nzi iyo ngidi none avuga ngo hashura ingidi avuga ngo bahashura ivyo je ngo umva ashobora kubivuga ko ari ingidi wazi ko ari ingidi ngaha mugabo umuntu azi kirundi uzi ingidi ngo ni bavuze ngo uhitahe je bambwiye ngo ingidi ni ngaha mugabo we aha bora hamwe havyimba aho naho bakubwiye ariko ku mukobwa kw'abahungu singidi nta namu narinzi kuko iyo ngidi ni njyambere ndayumvise reka ndagushimire cheval nanje ndabashimiye cyane star boy cyamuhiya agent de la capitale de voice from God Mr Home Mr Meet kigano gishasha ngiranda bazane kimeze neza cyane gose iyi ni Isaac TV nimone mvuga nzanda homirura muga nafunguye nahejeje murazi ko ndabakunda cyane gose we are on time andika star boy Isaac TV uransanga kuri Instagram andika Juma Jux Isaac TV nawe unashobora kumusanga kuri Instagram murazi ko tubakunda cyane gose iyi yari Isaac TV we are on time ibiganiro by'iwacu mubandanye mu biraba ubonye ikiganiro cha Isaac TV dufashe kugira iki dufashe kugira partage share biba byiza gusumba ko nako muri ko muraduteza imbere muri ko murateza imbere ndetse n'ingabirano z'iwacu Chevale mu mushyigikire ni mufisano ushaka kwa ambassadeur muhidiri ibera ambassadeur kandi azoguserukira fresh umwe nakano tuteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi hama ibintu bigende neza cyane bye bye kuri mikoza Isaac TV Mr Home agent de la capitale de voice from God Mr Meet